cyane bakunzi ba Ghost TV ni mu kiganiro The Chat no musi ico tugiye kubayagira turamenyereye turavyumva canke twarabibonye abatabibonye nabo barabibwiwe iyo hariko haratunganywa cane imigenderanire hagati y'umuhungu n'umukobwa barahurira hiyo bakayaga ikiganiro cabo kikaba umunoni hakagera igihe bafata ingingo bati uhageze ko tuvyeka abavyeyi hanyuma baheze nabo badushirikire muri iyi ntambwe ko muri tuzoheze dushike aho dushinga umuryango. Ivyo bikorwa ku mpande zose, yaba umuhungu aratwara umwigeme akamushikiriza biwabo, hanyuma kandi n'umwigeme akagenda agatwara umuhungu nawene bakamubona muhiri wabo. Ibitandukanye n'ivyahora bikorwa mu myaka yahera kumbure mu gihe cy'abasogokuru bacu, aho ibintu byo gushimana hagati y'umuhungu n'umukobwa byari ibanga ry'abavyeyi babo babakurira. Umugabo afise umuhungu akabona yakuze wenyene yararaba ahantu baryosha urwagwa canke ibiki bafise inka nyinshi, agaheza akagenda agashima y'umukobwa bakavugana na se w'uwo mukobwa, hanyuma bigaherera hiyo nyene umukobwa akabona umunsi uri izina bamubwira ati uno munsi urashingirwa kandi ushingirwa kwa naka atabwo yabishizemo uruhara. N'umuhungu nyene bikagenda uko nyene, se akamwiweza akabona ati umuhungu yakuze akagenda akamubakira inzu, hanyuma umunsi uri izina akamubwira ati wewe uburaro bw'iwabo no munsi wihariye. Bitandukanye rero n'ivyo tubona tugezemo uno munsi, aho umuhungu n'umukobwa nk'uko twari duhejeje kubibabwira bagenda bakivuganira hanyuma bagaheza bagatera intambwe, abavyeyi babo bagaheza bakabashigikira bakabakomera amashi ndetse bakabaha n'umuhezagiro. Mu migirwa myinshi itandukanye ikorwa mu ntumbero yo gushika kuri iyo ntambwe, twababwiye ko harimo ivyo kugenda bamwe umwe afata uwundi akamujana kumwereka biwabo. No musi rero ico tuzaguhagarara ko muri kino kiganiro, birashika ko umuhungu umukobwa mujana muhira kumwereka biwabo, hanyuma abiwabo bakamwihweza bakavuga bati oya urya muntu ntitumukeneye, ahubwo subiza iyo urikuye. Iki nico tugiye guhagarara kore muri kino kiganiro. Ndabaha ikaze kubikurikirana, mwongere ndabifurize kuroranirwa, kaze kandi. Ntarandiriye ngiye kwakira abatumire ngaha muri Ghost TV, nibo tugomba tuyage. Murababona ni abasore babiri. Imbere yuko tuduga kujambo reka mbanze ndabahe akanya bidondora. Nakoze cyane, nitwa Ngendakumana Ernest bakumutangano rurayishitse hano kugira ngo tube turaganira kwa kino kiganiro dushikirije. Kaze mu kiganiro. Namwe nitwa Ngendakumana Ernest bakumutanga. Kaze mu kiganiro. Tarandiriye rero duhere kuri kano kabazo gatoyi. Mbega Ernest wewe woba ibi bintu by'uko bavuga bati umusore canke inkumi yagiye kwerekana umukunzi we mu mavyeyi biwe uramaze kuvyumva? So bintu ndamaze kuvyumva, ushima amaze kuvyumva, naje uri kurandara imyaka mfise, ndiko ndavyiyumvira yuko mu minsi iza umukobwa mfise dukundana ahantu ko uza kumwereka abavyeyi nabo bakagira ico bampanuye. Wewe ntaraja kukwerekana? Nawe nyene ntaragenda kunyerekana, mugabiri mu nteguro. Mu minsi mike turakora uwo mubwirwa twaduze ruguru iwacu kuko twese abavyeyi bari ruguru. Ego cane, tugende kwa Merasi. Ivyo nawe uravyumva? Ego cane, ndavyumva. Iyo muriko muraganira n'umukobwa mugomba gukora umugambi, haragera igihe mukaja muhira, umuhungu agatwara umukobwa kandi umukobwa agatwara umuhungu, kugira abavyeyi babeho bazi ukuntu abana bifashe nabi. Ego cane. Muri kino kiganiro nk'uko mwavyumvise tuza guhagarara rero cane iyo umukobwa yajanye umuhungu kumwerekana muhira, hanyuma bikarangira bavuze bati abiwabo bakamwihweza ngo atoya urya ntimukuriranye, niho tugiye guhagarara. Ernest, vyo nta makenga ufise wewe ko wumva uvuga uti ndavyimirije, ubwo nta makenga ufise ko bazava batakwemera? Ku bwanje je ndiko ndaraba umukobwa ivyiyumviro vyiwe turabihurizako, kandi tumaze kubihurizako hari n'akantu nari namutumye baragenda babwira abavyeyi imbere yuko ngenda,
ndacarindiriye inyinshi ariko hanyijeje ndindiriye icyo abavyeyi nabo bazovuga ko ari amahi banyiboneye nyezina ko ari amahinyu azotora nta kagoti cyangwa agatenge wamurungikanye uragenda ubahereze bariya abantu oya ko nako ndamurungikana nzokarungika mu gihe nzoba numvise ijambo aritahuka ngiye mu muhanga yego cyane Merasi turakunze kumva utaravyumva yarabibonye utayibonye nawe aravyumva nyene hirya no hino canke ntumbaze iyo bishitse umukobwa akakujana iwabo kicara baba kwiteguriye hanyuma mugakora ujya mu gigwa kenshi ntibakunda kubivugiraho hari aho bihorera bakaza kubivuga mu nyuma canke bakabivugiraho ko hariho abavyeyi usanga nyene rimwe na rimwe bahambara bakabivugiraho ati oya wegende ivyo nimuhagarikire nga wewe ntabwo bufise nawe uko bizaba bigushikira ngo murakoze canke biramaze kugushikira ndi kuvuga ko bwanje ntibirashikira mugabo nanje nkuko mugenza nje abivuze turi mu myiteguro yo kuja muri ivyo bihe ni ukuvuga nitwafata umwanya tukagenda iwabo bakanyakira swati hari igihe bazoshobora kuntora utunenge bakavuga turabona iyo musore muremure natwe ubwoko bw'iwacu ni bugufi ntidukeneye yuko uja mu harajya abantu muzava muronka n'abana batagira intugu bamwe bagufa abandi barebare canke bantora utundi tunenge kuko sinzi ubwoko ikintu bazisunga mu kugira abantu utunenge ariko nivyashika bakantora utunenge nzovyakira nivyashika nabo bakavuga bati turakwemeje umwana n'ubu nyene naje mu bandi naho nzoshima Mega Ernest wewe tugarutse wawe rimwe na rimwe namaze kuvyumva abahungu bakunda guhorwa iki kugira ngo ntibabe valide imbere y'abavyeyi b'umukobwa yego murakoze cyane turavye kw'ingendo y'ubu abahungu barakunda guhorwa na cyane ubukene mu gihe ingodo yawe itifashe neza ni ukuvuga ivy'abavyeyi b'umukobwa bashaka ku bijanye na cyane n'inkwano aho hantu harakunda kuba intambamyi cyane barahagarara cyane bakagomba nk'inkwano z'umurengera nawe ingodo imifuko yaratobotse utipanze neza ico kigaca gituma ugira anke ubura umugeni ubwaho bakaka amahera menshi nawe ntuyaronke bigatuma umukobwa bamukunda bakubwa abavyeyi nabo bavuga ati twarareze neza ni karire k'inyana ahantu ntishobora kugenda kunyene niwe yakuka agakubura akavoma agasenya ni kuvuga hari kivuye mu rugo natwe turakosha kandi dukosha aho twiyumviriye nawe utayarose ico kiratuma ushobora kubura mu kirundi muga baravuga bati keza karivura erega none wohavuheba kandi washimye sawa mu gihe nabivuze mbonye imifuko yifashe neza cyangwa aterereza inshuti abagenzi n'ahantu nje hirya no hino bakavuga ati kijya gitungwa birakwiye ko coza muri uruhongore hanyuma nkaronka no kwita ku rutare bishobotse nkaraba yuko mugeni no mutahukana kuko twebwe ubwambere twe babiri twarahuje imitima n'iki n'inama ni ukuvuga intambamye baye ku bavyeyi bivuye kuki ku nkwano noca hasi hejuru nkayarondera ariko ndayabuze naho sinzi vyoca bikurikira aho ca tubashika mu kanya Merasi wewe nawe vyogenda gute yavuze ko ari inkwano nta kindi kintu nawe uzi coba gituma umuhungu ushobora kutemerwa muhira w'umukobwa yego biraryoshe hariho ukuntu bashobora kwisunga inkwano abavyeyi muga n'ico bisunga hari igihe bisunga inkwano cyangwa bakisunga imiryango uvamo cyangwa bakisunga utundi tunyere kuko ntawuzi ikiri mu mutima w'undi muntu nkabyagara ko avuze ikibazo c'inkwano bisunze ikibazo inkwano je ndumva ko inkwano itohava iba intambamyi yuko bakunda umugeni uwo yarondera uwo yarondera uyarose ukayatanga mugamugira utayarose je nta sinumva ko arico tuma mudashingura Ernest ati ndayabuze twokwiyumvira ibikurikira we nawe uti iyo bija hose ntaco buze tudashingura aha niho tugeze rero ubundi yavuze ati turageza aho rikuguna urageza ahantu wiyumvira abiwabo bavuze ati amafaranga yatanye mugabo nturi kurayaronka hanyuma biranashobora no gushika nkuko wabivuze
nibaza ko bashobora kukubwira bati zana amafaranga kumbure hari n'ibindi bariko bagukemyeko bakagutega umutego w'amafaranga kugira ngo kumbure aze gukubera umurengero yagure hanyuma ngirangire uhebye kuko ivyo navyo ni birashoboka. Mbega none baramaze kurisohora bararivuze bari kubwiye uko nyene canke baritumye umukobwa wabo nyuma yaho bamaze kugenda bati kumva ati neza na neza wowe ntitugukeneye ivyo bigenda vyo bandanya Ernest bamaze kuvuga ati we ntitugukeneye mugabo jewe n'umukobwa tukaba tucumva kumwe ndumva icyo kurikira nuko twabanza tukaca tusubira tukagiranira ikiyago hagati ya jewe n'umukobwa nega mukobwa ko nagukunze nawe ukaba wemeza ko nkunda 100% ntambamye kariho nivuye ku bavyeyi ubona vyogenda gute ambwiye ati je naje naragupfiriye ikibazo c'inkwano je kuganje sintambamye iciza nuko we twogenda tukishingira urugo uca tuvugana ukuntu twobijengajenga kaje kwa prabukebuke tukigira ntamukoye hanyuma tugashinga urugo hanyuma ibikurikira ntamukoye iyo mpano bariko barakinera bakaba bayibonze gaje umugeni nari nshaka nkamuronka komusa bazogirane bazokikuka mu nyuma maze usange mu misi ya mbere turamaze kubibona biribonekeza ko tutaronka n'uza kukuraba mu gavuye mu muryango y'iwabo kuri abagifise agashaka ko muri zo n'ingaruka n'imbere turahashika gato yego je twaca dushinga urugo Emerance uramutwaye aravuze ati noce ndamutwara kwaje kwa plan kabivuze ati ntanamukoye wone yabo bigira jewe ikibazo kibaye intambamyi y'amafaranga twagira ikiganiro hamwe n'uwo tuvyumva kumwe akambwira ati bana mama je nagupfiriye nani hawe ati je nanje hako ndakubura oya ntibyo no kwita ku rutare ukuvuga ikintu cyo gikurikira aho abavyeyi bamaze gutobera intambamyi bo ari n'igihe mbere bashaka kugusaba ibintu bitazi nawe kuvuga ati none je ko ariko basaba ibi eske papa wanje ntacyo yakoze wewe kubera iki mbe batunga wumvise Emerance avuga ati ndaje bankwe kuko jewe abavyeyi b'umukobwa barakoze baramushikana ngaho naje papa na mama bararushe bararara inzara mucage cyanzo banambara bararara inzara baragira hane barakora mugare ko abavyeyi babo baci bavuga ati dukeneye inkwano y'umurenge umukobwa twavyumvikanye yuko turasanga inkwano yahiva ikintu cyo dukora nkuko mugenzi yanjye yabivuze cyo dukora ibintu baje kwa tuka shinguruko ngacamwe kinga gahumbetse byari nivyo ku mugoroba bavuga mbo abishatse kugenda kurya atabishatse naho yovuga ati wese amedi urazoza intore kumuranya izuba riva hama twigire dushinga urugo abazoshaka bazodukurikira abazoshaka nabo nivyabo kumenya Ernest wewe usanga kuvuga yuko wogenda ukagira ivyo wise vyakwaje kwa pula atamuhezagiro w'abavyeyi urimo umva gute murakoze cyane ivyo nise kwaje kwa pula sinobigira nukuvuga umuhezagiro w'abavyeyi bugingo base bonyene yuko mubikorera mu muco byose bikagendera ku murongo mwiza nukuvuga ego abavyeyi baratanga umuhezagiro ariko umuhezagiro wa mbere no w'Imana kubganje no kwizera Imana nubwo rukundo watwe n'uwo mukobwa yadufashije tukunga ubwo bumwe twigira tukibanira amahoro ariko ciye hehe muri etat civile ko urumva mwisengero ho umuhezagiro kwa pastori no kwa patiri bahezagira bacikiranye ivyo bisanzwe bihari ariko mwikomene ukagenda ukandikwa ariko ni kuvuga Imana idufashije mu nyuma twogenda tukiga tukakirwa mu isengero tukagirane tukavuguruza ubugeni bwacu tugahezagira none uwo muhezagiro uri kuravuga utarimo abavyeyi kandi tuzi neza ko aribo bazi imbere bakavuga ati bibondo genda mweri iyo mugiye abavukanye bagasasira bagakoma amashi wumva ko ivyo guha amahoro ubwo ntiwofuma hako ubaho ukabaho mu buzima butameze neza aho ugwaruka burukugwaza wibaruka ukabura umuntu aza kukubwira ati uribaruka ubwo ntiwofuma uheba umukobwa cero nkumenga umuheba yakubwaje je sinoheba yaramfiriye nanje nkamufira sinoheba kujya n'aho abavyeyi bavuga ngo ntituzoza inyuma y'amezi nk'atatu
ntiyabura n'intumwa batuma agenda mu turare ukuntu bimeze kandi n'abagenzi bajya nyene mwakundana si kuvuga ngo baca babata ko tubibona kuri iyi ngendo y'ubu ni ukuvuga haragera igihe mu misi ya mbere ucikije umenga birateye isoni biramaramaje ariko kubera tubona akari mu mpene ariko kari no mu ntama ibirya arivyo biri nino ni ukuvuga abantu urabaronka bukebuke kaza barakuremesha yego naho muhezagiro w'abavyeyi ubutaharega bimaze kuba yava yumvira ngo baca bavuma nyene ngo babandanye bavuma ngo ntagire n'ikintu muzovama avuga ati ko bijya bintu vyitayemo bikaba nta kundi ko twari twizeye gusomera hama tukaba twarumanza reka turabe ukuntu twabigenza kugira abana tureke kubogaruka ku murongo. Jewe ndiko niyumvira agaciro umuntu yitwa umukwe ahabwa kwa sebukwe nibaza ko nawe ubizi ngene bimeze umukwe yagiye kwa sebukwe usanga ari umuntu yubashwe cane ku rundi ruhande umuntu atakoye bamwita umukwezi n'umuntu bwabo nawe ukomera kuba umukwezi ca wiyumvira uhuye n'urya wamwita sobukwe canke nyakubukwe mw'ibarabara ngo nzogenda buko bimaze kugenda uko uravyemera kuko nta kundi biba bikigenda buke nabivuze haragera igihe nawe wiyumvira canke babavyeyi biyumvira hama mukaraba ukuntu mwogirane mwobikora mukabikorera ko mugatanga agashimwe kagashimwe bantu hari igihe bakikuka nawe ugakikuka uti vyose mbiye kubandanya nitwa umukwezi ukabaha mugategura imanza agashimwe ukabico bita agashimwe sikuvuga ntibikibana intwaro kaba agashimwe k'abavyeyi hama ukagatanga mugasubira ku murongo nta kibazo udasubira ku murongo mwiza hanyuma ukagira icubahiro mu kirya c'umukwe yakoye. Ego cane Meransi turiko tuvuga ku iyo wamaze gufata iriya ngingo ukamujana turiko turahagarara ku ruhara canke icubahiro umukwe aronka kwa sebukwe uhava wemera n'ubumerasi bwawe kwitwa umukwezi wewe ni ukuvuga umaze kumujana bamujanye abavyeyi batabinezerewe kuko kagashimwe bashakanye bakarose yego kandi nawe umujana kuko unezerewe kuko uvuga uti jewe ko basebya nari ifisi yabahanye jewe ndatwaye ishoko ry'iwanje hanyuma ukayitwara ariko haguma haza ako kantu ako kajambo yuko uri umukwezi mugabo uko iminsi haca niko n'abandi bavyeyi bavuye inyuma y'umuryango wa sobukwe maze bavuga ati burya murateye isoni cyakora umwana ingene abayeho gira gute naba bijya n'ibintu bisanzwe burya kurondera inyungu z'umurengera ntibikihari mwa kino gihe biva n'ukuntu tubayeho bongere bakaciduka bakavuga ati mwana takana ikiganiro bakagaruka hari n'igihe bo nyine bavuga bati umwana wacu kweri yatumurondera tugirane ikiganiro nawe munyora mutwaye ukabarondera ukumva bacase kagatima ahubwo jewe ku bwanjye nabarondeye mu nyuma ntibasika agatima nanjye ntucashinga ukaguma erega ikibazo si kwanka ngo wewe naho wamutwaye twakwatse impano nyinshi hanyuma ucuri ivumbura mujana iyo twahereye twavuze ko bashobora kwitwaza inkwano mugabo fiziki batagushatse aho yatira umukobwa wacu kariya gahungu kariya kumururiya muryango ya ariho baca banyimukira bakakwaka inkwano kumbure bo babona yuko ari umurengera bituma uvuga uti aha abiriya bintu ndabivuyemo nabonye ko tutangana none erega ntibazogera bagukunda kuko wabatwa ubwa mbere na mbere ntibagukunze uca batwara n'umugore kandi batagukunze umva bizohava bicaye ivyo uri kuravuga ni ukuvuga mw'ico gihe ko batiyumvire ngo bagutomorere yuko bakugaye ubugufi cyangwa bakugaye uburebure cyangwa bakugaye imiryango uvamo hano baca bavuga ngo mba biriya miryango ya menyeye numva ngo hano ngo abavumu ngo abasimba ngo abaki ngo twe ntidukeneye kurya umwana wacu ngashingirwa ngo mu muryango w'abasimba mw'ico gihe rero mwarishimaniye ndabizi umukobwa avuga ati jewe waba umusimba waba umuremera je ivyo ntibindaba iciza nuko nubaka ukaguma n'ico gihe uramutwara umaze kumutwara mugabo abavyeyi bacagumana kakangurungo no kuko wa muhungu wa mukobwa wacu aratuganira kuko barabiri baratisha ku mukobwa akavuga wari kwanka mugo umukobwa avuga ati nanjye gute none nahanka tazaziranga nzoba nonutse ugaca umutwara niyo abavyeyi batiyumvira bavuge bati twarakoshije ibintu by'imiryango yawe tubikureho nta kundi wewe uzovuga uti je kino bisanzwe nubatse ukaguma
uwo turi kumwe twubakanye neza atangore zihari turiko turibaruka turiko turareba abana bariko barakura jisho nuko ndakibona. Kumbure tuse n'abaja mu mpera z'ikiganiro ariko imbere yuko turangiza reka ndabibariza akabazo kamwe. Vy'ukuri muri kino kinjana turimo musanga abavyeyi bari bagikwiye kwinjira muri mwe n'ivyo bibazo by'abana babo bariko bitegura kubakana. Kubwawe Ernest uzumva gute? Ubwanje uko ndacumva bwa ngingo kuko abantu bakundanye hagati y'umukobwa n'umuhungu mugenda mukagiranira ikiganiro kuko mugenzi wanje yabivuga na kera cyangwa uko mwavuze mu gitabo ikiganiro kera ko bazibona bakuzaniye mu taze n'isi n'isano kaco bakubwira ngo no munsi urarongwa umukobwa akabona bamubwira ati uno munsi urarongwa ubwo rero ko aho tugeze ubu navuze ko haba ibiganiro hagati y'umukobwa n'umuhungu kandi ngo byari bikwiye yuko inyuma y'ivyo biganiro hagati y'abantu babiri bakundanye bagomba gushinga umuryango bagenda bakabibwira abavyeyi nabo bakagiranira ikiganiro n'abavyeyi nabo bakabamwo bakabaha n'amajambo y'intererano babaterereye ati ibintu kugira bigende neza mwabana kugira ngo mushike mu rundi rugero muve ku rugero murimo mushike mu rundi rugero rw'abubatse vyogenda uku murabigenza ukuwe kugira rero hamaze kuzamwo utwo tuntu twibakutoye ubunenge ego mama bakitwaza iyo nkwano uko babivuze bashobora no kuba hari n'utundi tuba twikinze inyuma y'ivyo baba bagutoye ubunenge kuba mudasangiye umuryango cyangwa mudasangiye ubwoko ivyo n'utuntu twishura twinyegeje ngaho n'ico gihe je ndumva bimaze kwanka ko abavyeyi mubuze imitima n'inama hagati y'abana b'umuhungu cyangwa y'abana b'umukobwa ndumva ingingo navuze iyo bijya nyene hanyuma Imana rero cyaraba igikwiye hagati y'ivyo bibazo. Yego cyane tugende kwa Merasi wewe usanga uno munsi muri kino kinyana tugezemo birakwiye ko abavyeyi bandanya binjira muri mwe n'ibibazo by'abana babo nka kujya babikora kera. Yego murakoze no kuvuga turavye uno munsi ahantu tugeze biratandukanye n'ibyaho hambere hahise badata n'abasoko bariko baduciye imigani yaho hambere hahise. Uno munsi harageze yuko umwana aja akavuga ati mama canke papa je nashimye umugeni hariya uri umuhungu cyangwa umukobwa akazavuga ati je ndafise umugenzi wanje aha abo bavyeyi bari bakwiye guca bahera aho nyene bakoma amashi bakavuga ati nimba washimye natwe tuyuhiriye bikagenda neza kuko biriya byaraheze ubu tugeze igihe abana babiri bonyine kuko nibazoja gushinga urugo bakasangira ubukene bagasangira amatungo nibagwara kwaje bazoyigwara n'abo bana babiri gusa bonyine bo kwiyumvikanira abavyeyi nabo bakavuga ati twigihari ni gutera impundu. Murakoze cyane mu kirundi bavuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo kumbure abavuni butugohe mwabumvise abaribo hanyuma kandi namwebwe muriko muragera muri mwe n'ivyo bigero twizera yuko mutoca mufata umwanya wo kwigungana ibintu byanyu mukagera mwibaza yuko mwongera mwibuka ko umuvyeyi nawe ari kirumara iyo bija hose akumara impanuro cyane. Turangize kino kiganiro tubashimira mwebwe mwadukurikiranye ariko mbere yuko dusezerana reka mbanze nshimire abatumire bacu nahera ngaho kwa Merasi mwakoze kwitaba ikiganiro. Yego mwakoze natwe kudutumira n'ejo n'abatumira tukogaro. Murakoze cyane naho kwa Ernest mwakoze kwitaba ikiganiro. Yego najewe ndashimye kandi ndakengurutse mu butumire mwaraduhaye twatari ko turaganira n'ikindi kiganiro akarisho murazodutumira kugira ngo dushishikare duhanahana ivyiyumviro murakoze. Yego cyane rero kino kiganiro kirangiriye mukomeye atunga Imana icyo bana ndakiremesheje tubahisango aho utaha murakoze muroranirwe mu banyu no mu byanyu.